Ndabaramukije. Vyoba bishoboka yuko umugabo n'umugore bashobora kubana ariko barahukanye? Bibiliya ibivuga ko iki? Abahinga n'abanditsi mu vy'imiryango bo babivuga ko iki? Ijambo ry'Imana muri Yesaya 58:12 hatubwira yuko ingo z'iki gihe zasivye. Naho abantu mubona babana bafise diplome nyinshi, bize, bava mu miryango ikomeye, bagenze ibihugu, barebare, beza, bafise uburanga, abana biyubashe, batunze, baba mu bipangu, mu bimodoka, ubarabi inyuma ukabona ni beza, ubasanze muri biro ukabona ni bihangange, ariko abahanga n'abashakashatsi berekana yuko imiryango myinshi naho abantu babana ariko bahukanye. Mu bitabo bibiri, kimwe citwa Guide de formation personnelle, ikindi citwa Pour le meilleur et pour la vie, havuga yuko muri mariage 10 zubaka canke mu bugeni 10 bukorwa kw'isi, ubugeni 4 canke ingo 4 zasomye nturi, izindi 4 ngo ziba zarahukanye, ahubwo batinye idini basengeramwo, batinye ko bo batwenga, timbaye igisubira muhira rurananiye, abandi batinye kugabura ibintu nibagenda muri leta bagakora divorce. Ingo gusa zibiri muri zo nizo gusa zibanye zinezerewe. Ibyo rero bifise ingaruka ki? Abantu benshi bakiri bato muri no minsi baratinya imiryango, ku buryo abahinga bavuga ko ari n'indwara imaze gufata urwaruka bw'iki gihe, abasore n'inkumi ku buryo batinya kubaka. Mu gitabo citwa L'itinéraire du couple ca Juliane Melgosa na Annette Melgosa, kw'ipaje 146 n'147 hatubwira ibintu bitanu biba mu muryango runaka, ushobora kuba uwawe, uw'umubanyi, uw'umugenzi, ubwo rugo kuri liste mwijuru y'abantu bahukanye kandi bakibana mukaba iyo liste cyangwa urutonde murugezeko. Icambere niyo mutagifitaniye ibishika. Hari abantu babana ariko ibishika byaraheze, muba mwakoze divorce yitwa divorce émotionnelle. Bishatse kuvuga iki? Kera abantu bari muri fiançailles barandikirana, sheri shushu ndagukundira uwa mbere, bogare, mugabo mwiza, munakavuga ibijambo byinshi byiza. Ariko bamara kugera mu rugo uragapfa urutwe nagutwaye nta kubona, ugasanga byabishika y'amajambo asosa amwe meza yasubiriwe n'amajambo y'ibitutsi, agakekezo, guciturana, aho muba mubana ariko mwarahukanye, ariko mwakoze divorce émotionnelle. Ica kabiri ni gihe mupfa ubutunzi bw'umuryango. Umwe ati nzorihira abana, umugore ntamenye amafaranga y'umugabo, umugabo ntamenye amafaranga y'umugore, umwe agatunga ibintu ndatazi, umugabo yaca mu isoko agahitana ikintu, imigambo umugore atazi, imigambo umugabo atazi, abantu bagapfa uburyo ku buryo hariho n'abantu basigaye bagurana na mahera, umwe akaba nka microfinance runaka, undi akaba umukiriya ngo ngurana bitatu ati banze umpe 10, kandi ari abantu babana mu nzu muba mwakoze divorce financier. Ikindi ni gihe mupfa abana, ukagira bukunda, undi akagira bakunda, nshaka kuzobyara abahungu, nshaka kuzobyara abakobwa, igitigiri ntitucumvikanye ko ibyo bintu byo gupfa abana muba mwakoze divorce parentale. Hari yindi divorce yitwa divorce psychologique, ni gihe umugabo n'umugore umwe abana n'uwundi ariko umwe atagera mu mutima w'uwundi, ntibayaga, ntibatera inkuru, nta bishika, nta message, ugasanga ni ibintu by'ibipoto bibiri menga ni ibyuma bibana mu nzu. Abo bantu bameze gutyo badatera inkuru, badatwenga, bataganira, batafise imigambi imwe, bataganira, baba barakoze divorce psychologique. Iya nyuma ni divorce extrafamiliale, ni gihe imiryango mukomokamwo ariyo soko y'ingorane mufise. Ibyo rero bishobora gutuma imiryango naho muba mubana mwarahukanye. Imana rero iduhe guhinduka. Abafise ingo muzubake neza mu izina rya Yesu.